inkuru ibabaje, inkuru icivutu, inkuru yarijije abantu benshi, inkuru iriko iravugisha abantu benshi batandukanye, inkuru iriko iratuma abantu benshi barira, umubabaro n'agahinda ni wose. Ni nyakwigendera Florence akaba yari afise abana babiri, umuhungu ndetse n'umukobwa, akaba yamaze kwitaba Imana. Reka nze ndakubwire vyinshi utaruzi kuri uwo Florence nyakwigendera. Avuka aho bita mu Kinindo ca Ruziba, hepfo ya Eyase neza na neza. Akaba yari asanzwe afise umuvyeyi umwe mama, papa we akaba atarakimufise. Gusa bakaba bari bavukana ari abana batatu, abakobwa babiri, Florence ndetse n'uwo onya hasigaye n'umuhungu umwe. Florence yari umugore yari afise abana babiri, yavyaranye n'umwe muri ba bantu dukunze kwita bayanga inyama canke twita bayangayanga mu Ruziba. Bakaba bari basanzwe batuye n'uwo mugabo twiste novuga yuko asanzwe akora akazi ko kuyanga inyama ahantu bita mu Kibembe mu Ruziba, ndaza abantu musanzwe muhatuye murahazi. Uti rero vyari bimeze gute rero canke ho vyari bimeze gute n'uwo mugabo novuga yuko bibarukanye abana babiri, umuhungu n'umukobwa. Bamaze kuvyarana, baravyarana ndetse barabana, baritanaho nk'uko umugabo n'umugore bitanaho mu buzima bwa misi yose. Ariko murabizi yuko rimwe rimwe abagabo rimwe rimwe bamwe n'ahatari bose bishika karondera uwundi mwigeme. Wa mugabo acararongora uyundi mugore. Amaze kurongora rero uyundi mugore, uyo mukobwa Florence aca aritahira iwabo. Amaze gutaha iwabo yaratashe muhira iwabo kugira aje kurera abana muhira, na cane cane ko yarabonye umugabo arongoye uwundi mugore. Ariko imbere yo gutwara uwo nyakwigendera, uwo mugabo imbere yo gutwara uwo nyakwigendera ariwe Florence, novuga yuko uwo mugabo yari afise umugore ari Saudiya, umugore novuga yuko bari basanzwe babana hani Bujumbura. Nuko rero umugore akubitira mu Barabu kurondera ubuzima, umugabo asigara mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Amaze gusigara mu gihugu cy'u Burundi, Florence yari wenyene, ntiyari bwarongorwe, ndetse n'uwo mugabo yasigaye mu gihugu cy'u Burundi ntiyari bwarongore. Umugore wiwe amaze gushika muri Saudiya nawe aca arironkera uwundi mukunzi, ndetse baraja mu rukundo birakomera. Hama umugabo amaze kubimenya nawe avyumvuko, nawe aca ararondera uwundi babana ariwe Florence. Hama umugabo aca mujana kuba mu Kamenge, barava aho bita mu Ruziba basimbira mu Kamenge muri zone Kamenge kugira bashobore kubayo. Amaze kuja mu Kamenge uyo mugabo rero, kuko yari asanzwe aronderera ubuzima mu gihugu ca Tanzania, niyo yaja kurondera akadudu, niyo yagenda kurondera uduharage, niyo yaja kurondera utwo gufungura canke niyo yaja kuronderera ubuzima, kuko abahungu murazi ko tutagira imipaka yo kurondera, ndetse n'ubo bakobwa nta mipaka yo kurondera basigaye bafise. Rero imbere yo kuva k'uwo mugabo yaheruka muri novuga yuko imbere yo kuva k'uwo mugabo uwo mukobwa ari muri Arabia Saudite, umugabo yagumye narondera ubuzima. Uyu mugabo aza kuva muri Tanzania, ndetse akaba naheruka kuva muri Tanzania. Dimanche iheze uwo mugabo umugabo yasigaye mu Burundi, umugore aja muri Arabia Saudite, niho yakora ico twita ubukwe. Yaja kumukwa Dimanche iheze, aza gukwa uwo Florence bivanye nuko yumvise umugore wiwe ari mu gihugu ca Arabia Saudite yafatanye n'uwundi mugabo. Hama umugabo acabwira umugore ko agomba asubire mu gihugu ca Tanzania kurondera ubuzima, kuko umugabo yari yabwiye Florence yuko bategerezwa gukora iki, mariage. Bisigura yuko umugabo yagira asubire mu gihugu ca Tanzania kurondera iki, ubuzima, kurondera akanoti kugira ashobore kugaruka mu Burundi bakora mariage, na cyane ko bari bakoze ico twise ubukwe ariyo dote. Hama mu nyuma baze gukora iki, mariage. Umugore acavuga ati, sheri, je sinshobora kuguma ino mu Kamenge, kubera ko ino mu Kamenge novuga yuko nta nshuti ndahafitiye, nta bagenzi ndahafise, niwe nari mfise, niwe wari vyose, niwe wari inshuti, niwe wari umukunzi wanje, niwe wari umugabo wanje. Nta kuntu womfasha tukaja kurondera inzu hariya mu Ruziba akaba ari nkusiga. Imbere yo kugenda bisigura ari uko yamubwiye ati, raba ukuntu woshobora kundosa inzu hafi y'abavyeyi banje,
mu Kinindo ca Ruziba akaba ariho tuja kuba kugira ngo niwagenda basi sinze ngira irungu canke sinze mbure abo tuyaga, sinze mbure aho nteramira. Hama niho umugabo yumviye umugore bivanye nuko iyo hari urukundo ibintu byose birashoboka, bimukira mu Ruziba nkuko yabisabwe n'umukunzi we ari we nyakwigendera Florence. Hama haheze indwi bimutse niho Dimanche Florence n'umugabo wiwe bateramira ku kabari kazwi cyane ngaho mu Ruziba bita Tatubira. Hama baranywa ndetse bari kumwe n'inshuti n'abagenzi, baranywa ndetse umugabo araza gusinda ibyo twise kuboregwa. Baranywa bararyoherwa, umunezero wari wose muri ico gihe. Hama no baciye bataha kuko umugabo yari yanyoye inzoga nyinshi cyane ndetse yanasinze. Batashe bamaze gushika muhira aho ba mu nzu, umugore acabwira umugabo, sheri sohoke hanze ngiye muri toilette. Bivanye nuko iyo umuntu ari mu nzu ashobora kubwira sheri ati kanje muri toilette grand besoin canke petit besoin. Niyo yaciye asohoka, amaze gushika hanze ntiyabaye akigaruka. Umugabo novuga yararyamye arasinzira bivanye nuko yari yanyoye inzoga. Aranywa inzoga kuko iyo umuntu yaborewe amaze gushika mu gitanda uca uryama, uza kuvyuka mu gatondo ariko inzoga zaguhezemo. Florence amaze gusohoka niyagarutse, niho umugabo yavyuka mu gatondo aza kubona ko neza na neza atararanye na Florence. Aravuga ati ibi ni biki? Niho yaciye avuga ati reka nsohoke ndabe ukuntu bimeze. Amaze gusohoka aza gusanga Florence araziritse ku kiziriko, yamaze gucikana, ivyiwe vyamaze kurangira, yamaze gusezera inosi y'abazima n'abapfuye, bisigura ko yagiriwe nabi n'abagizi ba nabi. Umugabo yararyamye bivanye nuko yari yaburewe, nico catumye atamenya yuko umugore we yasohotse. Iyo umuntu yamaze kunywa inzoga murabizi yuko kuvyuka usanga ari bibazo, gusohoka usanga ari bibazo, kugira umenye yuko ari na muzima usanga bigoye. Hari abantu tunywa inzoga ndetse ugasanga twanaryamiriye ukamera nk'umuntu umenga yanapfuye. Bimaze kugenda uko, Florence yari yamaze gucikana, yari yamaze kwitaba Imana. Ndetse abantu bo ngaho begereye ngaho mu Ruziba bamwe bati bishoboka gute yuko umwigeme ashobora kwitaba Imana uko nguko, vyagenze gute? Bamwe bati harimwo ubugambane bw'uwo mugore babana ubwa mbere ndetse yabarizwa mu gihugu ca Arabia Saudite, yoba yamuririye impera kugira ibintu bigende uko nguko. Imana ikomeze korereza umuryango wa Florence nyakwigendera aho uri hose. Ni ibintu bibabaje cyane kuko ugerageje kumva ivyabaye, ni ibintu birebire. Uno munsi umuntu aravyuka ari muzima, ejo akavyuka ari muzima, ariko iyo turyamye ntitumenya ko buca ari turi bazima, na cyane cyane ko hari igihe turyama tutanagwaye ndetse tukomeye tumeze neza, ariko ukaramuka utari muzima. Ariko gukora icyaha cyo kwica umuntu bimaze iki? Reka tubandanye duhoza umuryango wabuze, umuryango wa Florence aho uri hose, n'umuryango bari mu gukorana icyo twise mariage, na cyane cyane ko yari yatanze amahera ya dote. Uko biri kose twese niyo tuzoja. Ushobora kwiyumvira kugira nayo mugenzi wawe, ariko hari umushize nawe niyo uzomusanga, kuko twese tuzosezera inosi duhoza umuryango wa Florence. Novuga yuko wabuze bikomeye cyane, ni ibintu vyari bibabaje. Amakuru twaronse akaba yavuye kubegereye uwo muryango wa Florence. Uko vyagenze kose nibo babidushikirije, nibo twagiye turabibaza kugira dushobore kumenya uko kuri. Ndazi mwabonye stati barabipostinga, bivanye nuko vyababaje, bivanye nuko atamunezero bari bafise. Umubabaro urahari, nta muntu anezerewe iki kintu kibaye, nta muntu ariko aratenga kino kibaye. Nanje mu gukora n'amakuru ntago nari nezerewe, nari mbabaye cyane, ariko uko biri kose Imana imwakire mu bwami bwayo, Imana imwakire mu biganza vyayo, kuko niyo yaturemye. No mu gutaha hari abazotaha kwa data, hari n'abazotaha mu muriro, aribo bazotaha kwa Satani, ariko twese twifuza gutaha kwa data. Na cyane cyane ko hari amazu menshi cyane, hari amazu menshi cyane, hari aba engineer menshi cyane bariko bubaka inzu hariya kwa data. Bisigura yuko aho bamwe bazoshikira kwa data amazi ariko arubakwa kandi meza cyane kandi asa neza cyane. Mbega uri kuradukurikirana kuri Star TV,
urifuza kuja kwa data? Nimba wifuza kuja kwa data, uriko urakora iki kugira uje kwa data? Mbega nimba utifuza kuja kwa Satani, uriko urakora iki kugira uje kwa Satani? Nimba wifuza kuja kwa Satani naho, nibaze kuri kurakora ivyaha. Uko biri kose twese twaremwe n'Imana, na Satani yaremwe n'Imana, ariko tuze twumvira impuhwe abandi, tuze tumenya yuko umubiri dufise yuko n'abandi ari wo bafise. Mbega ni wica mama w'umuntu, umwana asigaye bazoca bamwita gute? Uzowumusize hehe? Twese tuzoja hamwe kuko twese twavuye hamwe, ariko kuja hamwe ntibishoboka. Hari abazoja kwa data n'abazoja mu muriro, ariko dukorere iyo nzira ija kwa data kubera twese kugira tujeyo muri bwa bwato tuze tubujemo turi benshi, bwa bwato buze budukize kugira ibintu bigende neza cyane. Amahoro y'Imana abane namwe mwese mwariko murumviriza ino nkuru ibabaje itameze neza cyane. Mukomeze kwihangana, mukomeze kutababara, mukomeze gusenga musabira Florence, ndetse munaguma hafi y'umuryango we ndetse n'abo bana asize babiri, umuhungu n'umukobwa. Ni mu gihe atari bwibaruke umwana n'uwo mugabo mushasha bari batanguye gufatana mu by'urukundo, kandi ibintu byari bimeze neza cyane. Imana ibahezagire mwese mwariko muradukurikirana. Byabaye ngombwa ino nkuru ko ndayibazanira, byabaye ngombwa ino nkuru ko ndayibabariza buke buke, naho natevye kuyipostinga. Nariko ndabazanira amakuru amwe yizewe y'abantu basanzwe batuye hafi yaho hantu mu Ruziba. Imana ibahezagire cyane, kandi mukomeze kwihangana. Ibi biba twari tubizi ko bizoba, kandi nibizoba ntituzi ko bizoba. Ibiba n'ivyo Imana iba yateguye. Tuba turindiriye ukuntu Imana ibitegura, tuba turindiriye ukuntu Imana yakira abayo. Imana ibahezagire cyane. Bye bye.